iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuzagaruka mu gisata ca politike, mbere kandi tukaza no kugaruka ku vyo abepiskopi ba Ecclesia Gatolika basavye abategetsi bakuru b'u Burundi bahereye ku mukuru w'igihugu Varetse Ndayishimiye, leta irongowe n'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca ndetse n'ibindi bisata ariko bifise aho bihurira n'itunganizwa neza rya bene gihugu. Murano makuru turaza kugaruka ku bintu bine bikomeye cyane basavye indongozi nkuru z'igihugu, harimwo ugutsimbataza umwizero mu ntwaro ihijambo kandi gatunganiriza bose. Cya kabiri harimwo gukomeza inagurwa ry'urwego rw'ubutungane benshi bavuga ko rwazingamitswe n'ibiturire, hakazamwo kandi gutsimbataza umutekano ukingira ubuzima bwa kiremwa muntu ndetse no kubandanya kwitaho ikibazo cy'ubukene mu bene gihugu. Ibi byose turaza kubigaruka ko tubabwire ico ababepiskopi ba Ecclesia Gatolika bavuga kwibura ry'ibitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi, ikena ry'amafaranga mva makungu ndetse n'ingene ifaranga ry'u Burundi riguma rita agaciro. Mu bizwi neza birazwi ko abanyamadini n'amashengero aribo bantu bafise ijambo riba rikomeye cyane muri politike, mbere kuko aba ba Ecclesia Gatolika bo baba badafise n'ivyicaro vyabo ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi Ecclesia Gatolika ikabiterera vyinshi mu bikorwa vy'iterambere mu bihugu bitandukanye, kubakora ko biba biri kure cyane. Nubwo hari aho bishika bakagirirwa nabi, ariko si cyane nk'uko umwene gihugu we yo kwitoratora akavuga ibintu nk'ibi. Murano makuru ni vyinshi tuza kugaruka ko, kandi tuze no kubabwira kubiriko biravugwa aho mu ntara ya Kirundo hari umunyagihugu yandikiye ikete ridasanzwe umukuru w'igihugu. Ibi byose bikaba bifise aho bihurira n'ikigo Anagesa kijerwe kugura umwimbu w'ibigori ku bene gihugu. Byose turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye, tunabibutsa ko umushikiranganje wa mbere Lieutenant General de Police Gervas Ndirakobuca ubwiwe yari yagabishije iki kigo ndetse anagiha ikiringo batagomba kurenza batari basubiza amahera abene gihugu. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo utojucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa navyo. n'Umuhuza TV mwekaze mwidonido ijyano makuru. Abepiskopi Katolika bo mu Burundi bashikirije ikintu gihambaye cyane kuri uno munsi wa Mungu igenekerezo ya 14 Ndamukiza uyu mwaka w'2024. Bongera bagira ico basaba abategetsi barongoye igihugu kuri uno munsi, kuko ngo bafise amakenga ko igihugu gishobora gusubira mu kaga cyahitemwo kubera intwaro mbi. Mu vyo basavye nk'uko nababwiye ni bine. Icambere harimo gutsimbataza umwizero mu ntwaro ihijambo kandi gatunganiza bose. Abepiskopi Gatolika bashikirije ko intwari hari uno munsi ishingiye ku ntwari y'umugambwe umwe mu gukumira abandi. Ivyo bikaba bishobora gukwega akarambare mu Burundi nk'uko vyashitse muri kahise, bitumwe n'intwaro z'ico gihe zarangwa n'agatima ko gukumirana no kwikwegera ko ubutegetsi bwose. Kuri ico abepiskopi Gatolika bagira bati hakenewe ko hatsimbatazwa intwaro ha ikibanza imigambwe yose harimwo n'idahuje ivyumviro n'uri ku butegetsi, gutyo abarundi bagashobora gushikiriza iryo bafise ku mitima no mumenyesha makuru vyo mu gihugu. Abepiskopi kandi barongera bati ko leta yashimye kwiyita leta mvyeyi yotsimbataza gute ako karangamutima idashoboye kumviriza no gutunganiza bose kugira ntihahave haba bamwe bumva ko bakumiriwe. Mu gihe abatari kumwe n'umugambwe uri ku burongozi bw'igihugu bafatwa nk'abansi, maze ngo ntibashobore no gushingwa amabanga ngo baronka akazi kandi babifitiye ubumenyi n'ubushobozi, biraheza bikagorana guharanira itunga rusangi. Iyi ikaba ariyo ngingo ya mbere bavuze ko. Iyi ngingo igira kabiri harimo ivyo gukomeza inagurwa ry'urwego rw'ubutungane. Ivyo abepiskopi Katolika bavuga ko
babishikirije mu gihe hirya no hino hibonekeza imyidogo y'abantu badasiba kurenganwa, eka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba adasiba kugaruka kuri ico kibazo c'ubutungane. Ngo vyose rero bikaba biva ku itangwa ry'akazi aho baronka akazi bagahabwa hisunzwe umugambwe bavamwo hakuraba ubumenyi bw'umuntu. Aho Episkopi bakavuga ko ivyo bituma abantu batakaza icizere ku butungane gushika naho bo batangura kwihanira. Kukirabana no gutsimbataza umutekano ukingira ubuzima bwa kiremwa muntu naco bakigarutseko. Kuri iki cyo abepiskopi gatolika batanguye kwibutsa ko umutekano ari itunga rihambaye ku muntu wese, mu gihe naho habandanya hibonekeza ubwicanyi. Abepiskopi gatolika bavuga ko biteye agahinda kubona hirya no hino hibonekeza abantu bicwa bunyamaswa, abandi bakagenda kazima yongo kubera ivyumviro vyabo vya politike canke izindi nyungu izo arizo zose. Bakaba bagira bati niyo umuntu yoba afashwe n'inzego zibijejwe bitegerezwa gukorwa hisunzwe amategeko, umuntu agapfungirwa ahantu hazwi kandi hashobora gushikwa nabo mu muryango wiwe. Kuri ico kandi abepiskopi gatolika baratera ivyatsi bakanakebura uwo wese asesa amaraso y'abanyagihugu bitekaniye mu kugomba kugira ivyo asaba canke mu guharanira ivyicaro vya politike. Ingingo ya kane kandi bagarutse ko ni ingingo ibabaje cyane abenegihugu, aho basavye leta kubandanya kwitaho ikibazo c'ubukene mu benegihugu. Kuri ico kibazo ho abepiskopi gatolika bavuga ko barajwe ishinga no kubona ubutunzi bw'igihugu butifashe neza, kuko hibonekeza iduga ry'ibiciro, ifaranga ry'Uburundi rikaguma ritagaciro, ibura ry'ibitoro n'ibindi vyose vyankenerwa mu buzima bwa misi yose. Ngo n'ikibazo c'ubushomeri rero kigoma haciyongera buri munsi. Abepiskopi gatolika bagasaba ko ikibazo c'ubukene kiguma cirwa ni inzara murantunge, ikibazo c'ubukene kiguma cirwa inzira zo kuva mu bukene kizirwa mu biganiro, hakongera hakaba isuzumwa ry'ingene ibintu biriko biratera imbere. Ku kijanye n'ubunyonyezi bwibonekeza mu bategetsi b'igihugu, abepiskopi gatolika bagira bati kugira turonke amahoro mu mitima yacu, abantu bave mu mwiheburo, ni vyiza ko itunga rusange ricungwa neza n'inzego zibijejwe rigakoreshwa ku neza ya bose, abanyonyezi bagasubiza ivyo bivye kandi bikamenyekana ko bafashwe bagahanwa. Izi rero akaba ari ingingo ari ibintu bine abepiskopi gatolika basavye abategetsi bakuru b'igihugu bahagarariwe n'umukuru w'igihugu nyene icobero Evariste Ndayishimiye, aho bashimitse cyane ku gusimbataza umwizero mu ntwaro ihijambo igatunganiriza bose, gukomeza inagurwa ry'urwego rw'ubutungane rudasiba kwidogerwa na benshi cyane cyane abatavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi, gutsimbataza umutekano ukingira ubuzima bwa kiremwa muntu, ndetse no kubandanya kwitaho ikibazo c'ubukene mu benegihugu. Mu yandi makuru kandi nababwiye ko mu ntara ya Kirundo hari umunyagihugu yandikiye umukuru w'igihugu, uyu akaba muri komine Bugabura, ati ni umwihwezo w'umunyagihugu asanzwe yasavye ko ubutumwa bwiwe yofashwa bugashikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ndetse n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi Marite Niteretse. Uwo munyagihugu wo muri komine Bugabira yagize ati hariho ibintu biruhisha bene gihugu naho batavuga, ariko bakababarira indani mu mitima yabo. Akarono ngomba mfatire ko ni ibintu Anagesa iriko irakora muri Kirundo province komine Bugabura, inyuma y'ijambo ryashikirijwe ku wa mbere n'umushikiranganje wa mbere twubaha Gervais Ndirakobuca ryategeka Anagesa kugeza ku wa gatanu kuba yahemvye abo yaguriye ibigori. Abanyagihugu bazindutse kuri komine Bugabira ejo hahise ku wa gatandatu igenekerezo ya 13 ndamukiza uyu mwaka w'2024, nkuko bararitswe bazi ngo bagiye guhemberwa umwimbo bashoye muri Anagesa. Bashitseyo basabwe kwiyandikisha batange ngo amanimero ya konti, abatazifise bategetswe kuzuguruza ku nguvu, ngo ataruko naho borindira ngo ntibazayaronka vuba. Umwihwezo wanje nkuko uyu munyagihugu abivuga, uti ni gute umutama w'imyaka irenga 60 mwene gihugu muto yashoye 200 yimbuye inyuma y'amezi yaba babiri arindiriye amahera yotegekwa kurondera konti ku nguvu atavyo yari yiteze. Gusivye ko uko kunguruza konti bitwara ubundi buryo butari bwategekanijwe, kumbure bamwe batari bani bangikanije
abatari bake utwo dufaranga baramaze kutwikora ko mu gusaba akadeni kugira babeho, ubona ko ari n'igihe cirima. Uti mbega Anagesa nta kuntu yari gusaba amakonti abasanzwe bayafise canke kumbure abari bishuza amafaranga menshi cyane, ariko umwenegihugu muto yakoroherezwa bakamuhemba utwiwe mu ntoke agataha, ko mbona no kwihemba ry'ikawa bayahembwa mu ntoki, ubona ko ataba ari na menshi. Inyishu abatagira amakonti bahawe ngo naho borindira ntibazoyahembwa vuba, none aho si ukuvuna umutima w'umunyagihugu yashoye utwiwe. Amakenga yanje nk'umunyagihugu muto, uti turavye vyabaye kuri iyi nshuro ya mbere yo kugura ibigori vya Anagesa, ubwo koko ikindi gihe abanyagihugu bazokwitabira gushora muri Anagesa, ubwo ntibazohitamwo kubitwara ku badandaza basanzwe bakemera gupfukamwa mu nda bakakira intesha n'ikize, kandi leta yari yashinze igiciro. Ngo nimba leta ifata ingingo ntiyari gutegeka ko umudandaza wese agura ibigori abigura ku giciro kimwe mu Burundi bwose, amafaranga 1700, maze umuntu agahitamwo ahamworohera, umudandaza nawe atabikurikije agahanwa. Uti ni kuko leta yemeye ko haba itandukaniro rinini cyane hagati y'igiciro cya leta hamwe n'icy'abadandaza, kandi ari mu gihugu kimwe kandi n'ikidandazwa ari kimwe. Gabarongoye igihugu boraba neza kuko abene gihugu nabo naho batavuga hari ibintu bibabaza cyane, kandi suko batabibona, ijwi ryabo ntirisoka, ariko burya ngo utarika mu nda ugatarura ivyabuze. Abarongoye igihugu ngo boraba bagasubiramwo bakaraba ingingo zimwe zifatwa nuko zishirwa mu ngiro ku neza y'umwene gihugu yabizeye ngo babe indongozi bamuje imbere, nk'uko bivugwa n'uyu umunyagihugu. Aya niyo yaragezwe ko muri ano makuru. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo tuzicekanwe Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo tuzicekanwe nayo dushikiriza, usangize no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muza TV Imana bahezagire.